Awe numba kuibye dukiki wewe. Utwozo dukiki tukumota.
Telefone.
Wakati jerekan sotile ira mujani kandaronga no mutare tuzinani agira mujani abamuguye ariko batwana turi hano rero ko wumva usanzwe tingena kwa umvise ikibazo cy'ibicumi ko utabakora yo kumushikana amacuri binatwe nga itabonye ko mukunda urumva ntamu kumwana abareka jewe nukuni jewe ego kwe nukuni mfasha umu ewe nta muntu ari hafi ngo andonderere inkoni ndamufasha none muteye kubare kumeze ku nkoni y'icyo umata hey umata bata ko Problema na Dilma.
uwo muhungu urumva afise ibintu byama bimufata no kuri kwimana urumva rero bamuvurira hariya mu kibimba no kuri kwimana kandi hari haciye ukwezi kose aje bintu bitamufata kandi biramukata kuko tugenda hiyo kwa tugiye Nyabiharage kandi duciye gaha basifasha n'ibihumbi 20 basuzo bukora no kuri kwimana cyangwa basi umudabiro mu motari yo munjani bakabasha kuba mutwenga no kuri kwimana urumva umuhungu afise ikibazo umva afise ibintu byama bimufata rero urumva nk'ubu biramufasha haciye nk'ubu no kuri bitamufata kandi amavurirwa mu kibintu fasha baso munjane no kuri kumanuza uko zubonye nuwo none ugenda umufashe wewe nyene umva atangwe kuvuga ko ariko araribwa kandi yumva ngo ariko arazungurira no kuri kwimana fasha none abiwabo muri kumwe canke niwe mu nta numwe turi kumwe Ego tuba hariya ari Inyabisindu hariya amajaruguru. Motari nugure motari. Mufashe no kuruza. Kenda budari mo. None wewe kumenya ko nturi kurabyemera. Nukuri motari mfasha nukuri jawe muhango Salama be Daniel bae motari motari basha no kuri none kubaja mu ja kubiba kuri ya sinaga dazo ni nkekari nka 10 yoba reka kumba none wewe ja muhira se ho bari muhira ni ntawe gutwara shaka bire uwo motari motari kuri motari ikamuhungu urumva n'umugeni turabana rero afashwe n'ibintu kuri nshaka kuvuga service kuri umujyane mu rwego bukuri bagane kuri ntabwo ingora yamwe mufata kandi ukama amaraso arakama kandi no kuri motari no kuri Kama makara kubali. Kama ka. Eda kweli. Sa wewe. Muterure umujyana hajya kuntuze kuri bisi. No kuri wowe ukoti. Naye afise nandi ntasi. Sigwanja yandi. None umuntu ari Inyabisindu hariya amajaruguru nta mu motari agenda gutwaye kuri oya muravuvye muravukana muvyeyi we bawe reba kandi karigisha ko abantu bashobora kubona umuntu ajyanye bakarengana baguma bitwengera mutare wo nta n'umwe yakenda kwemera
nta mumotari agenda kwemera ubundi jewe biragora kurengana mbonye umuntu ahari nicyo bishaka bigisha abantu gusa nanjye muvyeyi twabonye mumeze neza mufise umutima mwiza mwadutabaye jise twagomba mugira ikintu mu bisanzwe turako turapima turabe abantu bafise umutima mwiza turabona ibintu byo muri minsi byarahindutse twagomba tubasabe kandi twagomba tubasabe mugira ikintu muhanuye cyambere kamaze ukuri ndagushimye no kuwawe mwakoze kandi cyane ukuri kw'Imana je ahantu hose nazungurutse yego nukuri we ubaye wa mbere yego vrema nukuri kw'Imana ndagushimiye cyane warakoze igikorwa cy'ubutwari hagize rero abantu uhanura ukabwira nabo nyene vyobafasha kandi vyobahishika yego icyo twashaka rero kibize nk'abantu bari bemeye gufasha uwo muntu agashika kwa muganga kandi kuzimu kibimba iyo hari n'ingene ari kure yego cyane urakoze cyane jewe no kuri inshitsi hajya aho muri ko murakinira numvise nabonye umuntu nyene amerewe numva ikigongo cyinshi kuko nabona ko mu mwanya muto yashobora no kwitaba Imana ku abantu rero bariko bararengana uyu mumama wenyine niwe nabonye turi kumwe ashobora kugira ati reka dutabarize uwo muntu urabona kuva ngaha gushika mu kibimba n'ahantu kure cyane n'ahantu hasaba amafaranga menshi nicyo gituma hajya nakubwira nti nta mumotari agenda gukuye ngaha kuri gusa ngo mujane mu kibimba sivyo jewe rero icyo naciye ngeragize nti ibyo ari byo byose nuwa hata mahera mfise yo gutanga menshi kugira ushike mu kibimba naciye ngira nti reka ndaguha 5,000 tugende hajya kuri parking hoho turashobora kuronka n'imodoka ya 4 ya 3 kugira umugwayi ashike kwa muganga mugabo nabonye ko atari umuvyeyi abandi bose baraba bakarengana kandi nibaza yuko muri abo banarengana sijewe narimfise uburyo bwinshi ko basumva cabaye ikigongo gusa wabaye umutima w'urukundo narigira umutima kugira ikigongo ndasaba rero n'uwundi muntu akakaraga kino mugabo kigisha n'uwundi muntu yobona umuntu amerewe nabi kwibarabara nta kiruhande ngo arengane agenda aratwenga ahubwo nagerageza mutabarize amufashe gutyo ashobora kurokora ubuzima bw'abantu bamerewe nabi kandi abantu benshi aha turiko turarengana nukuri hari aho ushobora gusanga umuntu agera yicwe n'inzara ari kwibarabara kandi umuntu afise amafaranga mu mufuko mugabo akarengana akagenda ya mafaranga akaja kuyarira hariya ariko uwo muntu amusize ngaho rero nibaza ko nukuri abantu muri ngaha umuntu muzobona nukuri mubona amerewe nabi ntimugire ngo ibikino mugabo byigishije naho mubona umuntu amerewe nabi ntihagire umuntu azorengana atabajije ikintu kimugoye nimba ufise uburyo naho bwa bukeye tumuraba n'ubundi umubwira uti jewe ndatanze iki wundi ndatanze iki kugira ngo bafashe uyo muntu murakoze gose naho ngeze babuja nabure nawe wubaho umumabuja yambarije iyomba nabwira ati burya jembe inyabisinde mugana ngo ntabinyabisinde aganafuye kuvuga mugana ahantu ho wanyenekereje nafuye kuhemera mugaje nta naho nari yanyemereye umuti ngati ngo ndaguhozo uzoza nsange hajya ndaguha umuti wawe stoma yumva yena ari ibintu bintubuye cyane ake mu mutima ndavuga ati umuvyeyi n'ukuri aragahora nk'uko kuko uwo mutima wiwe afise n'abantu bake ushobora gukora ibyo bintu yego kwera okay kandi turabashimira cyane nukuri icyo nagomba kuvuga mwisanze je muri kameki wanje je nkwa kwa muganga kameki wanje biyangura kurengayo niyo buhoba abantu bariko bashwana n'abantu b'abagabo je ntangara abantu nyene baguma bagira ngo kwana umva bakokeza je nkavuga ikindi gihe nageze gusangana ko agwa ntabataye bamwishe wereka ngo ibyo ntadoshobora mugo nkaguma nambamba abantu ntabantu ntibicane urumva rero je ndiyangwa nk'umuntu abagwaye ni nkuko usanga umuntu wisanga yumva njejwe amagara abantu byongora kwengana umuntu ari mbona nyene ari kwamererwa nabi je nicyo nakoze numva nyene
washaka ko ndihuta ngo ndavuga ibintu sinovyirengagiza burya nagumye nshaka kumenya urwaye gute urwaye gute sineko numva ingene uvuga ngo havurwa mu kibimba nkakubaza nti abavyeyi babaha inyabisini hanya nshaka basi vume tonda nayo mote bishanya inyabisini kuga basi ndamwe no muti wa estoma kuko nsanzwe ndayigwaye hama bisigaye twaye ingene abavyeyi botabariza bisanzwe mu ncamake kugira umutima w'urukundo ego abantu yatugora sinishimye ngo ndafite icyo notanga ariko jese yonyine kuvuga kubona ati umuntu yakwababara inge basi icyo ntashoboye nkore icyo nashoboye kumviza no kwangura ngo atomubwiye ni muganga kwakuga basi numve ko naje estoma ndayigwaye ndafite nayo igwaye numva hamwe uwamana umuti wa estoma mu nkabwa ni rumva nukuri vyase ko norengana navuga nti reka basi aho ngishobora aho ngeze nkore bisigura yuko twakwiye kugira umutima w'urukundo tugakunda muze kwateza gukunda nabaje kuko turi bemwa vy'Imana kandi Imana yadukuri kandi n'umunyabyaha Imana yamukunda kwateza yo gukundana kwerekana umutima w'urukundo usanze umuntu aryamye ngango n'akazi kujo n'ivyiwe bacu usanga umuntu arenganya arahita araba twakwiye kuba nka wa Musamariya w'imbabazi abahezi bishenge warenganye nande warengana muga Musamariya w'imbabazi arafata umuntu amwikora amuterura amujana aja amushi ahantu timumvurire nzoguhera intera je mwabonye ko umwanya vyase ko ntihaganga twenga maze ko nivyo ntibaye hajya vyase ko ndenganga umukozi ntiwe bandamuhira nuko numva vyasize ingene uwo muntu yacaza akamutwaka urutugu munyuma mbona atwa muntu atimuvumba nuko vyase ko ntihangana hanyuma yo mbona umupapa aje ibi byose sinobeka ngo bekerenge birengenge iko ko tumenya sute ibyo bintu numva vyase ko ntihangana none habaye ikintu mu kiboni biki kumbe umva nyene icigwa coco twakibonye ivyo bibaho nyene mu buzima byakenewe ko umuntu kugira urukundo ni vyiza cyane dukundana utavye ngo nakandi ndamutavye umuntu mutowe na umuntu acafuye umusirimu kandi kugira umutima w'urukundo tugatabarana nijambo ry'Imana avuga ngo nimwagiranira urukundo n'ubusazomya ku mabana b'Imana numva nogiza nga Imana nishimye mama no kuri ndagushimiye cyane kandi Imana iguheza amen amen nawe ndagushimiye bamere nk'aba bavyeyi bari akaji sinzi ko mukabishimira urari wewe murakoze sawa we Imana magwiti ijuru cyane namwe bahezagiye sawa Dale.